ivyo bintu bagaruka ko ni ikintu bita iduga ry'ibiciro. Leta itaba preoccupé n'iduga ry'ibiciro mu gihugu. Ico bita amasoko ntangaguvu, sécurité, umutekano muri kazoza ku masoko ntangaguvu, iyunguruza ry'abantu n'ibintu ingene bimeze mu gihugu. Ivyo uzinduka bimeze gutyo ukabona ko ata kibazo kirimwo, bari mu kibazo ingorane. Ubukene ngene babwifashe mu gihugu mu bisagara canke ruguru. Les indicateurs démographiques no kuvuga ingene abantu biyongera n'ingene ubutunzi bwiyongera. Tuvuga none ubutunzi ko bwiyongera gutya abantu biyongera gutya turiko tuja. Ibintu bwira tuti croissance yanje abaye gute, umwimbu uyongereye gute, abantu biyongera gute, bikuraza ishinga. Ivy'amakori akanenganya mu makori, ivy'agashomeri abantu babura akazi, amafaranga y'agaciro igihugu kiba gifise, amadeni igihugu gifata, ibijanye n'amaserivisi ni kuvuga amagara y'abantu, indero ndetse n'ubutungane n'ibidanazo vya nkenerwa buri bitegeza kwa bihari. Ivyo no kuvuga imiti ivyo by'ibitoro bijanye n'imyavu, ibintu nk'ivyo, ibifungwa bikwiye vyiza kandi bitahungabanya amagara y'abantu. Kugira umuntu abishike ko rero hari amapolitike azwi kw'isi hose. Utegeza kugira politike ijana n'amafaranga leta ikoresha nziza, politike y'amafaranga monetaire nziza, uragwanya igiturire bigaragara n'abanyonyezi. Utegeza kuraba leta ivyijejwe n'ivyitajejwe, ntize kwivanga muri byose bariko barabiraba, kurondera uburyo bukwiye n'abafasha canke abazana imitahe mu gihugu, n'umuka mwiza kugira confiance, no kugira ibijanye na cyo twokwita intégration régionale, kwinjira amashirahamwe aduhuza n'ibindi muri aka karere hamwe. Rero nibiyumva ati gufatana mu nda cohésion nationale, igihugu kirafatana mu nda. Ivyo navyo babibona ko atabintu bitishamwe abantu biguma bihari, canke ibintu vy'amatora bitaza gutandukanya abantu mengo no gukumirana. Tugarutse rero kuri ivyo rero tukaranye bavyifashe turavyameze ngene biriko biragenda, iyo turiko turaja nk'ibintu vy'ibiciro. Tureze exactement tuti ibiciro mu gihugu uze wumve hose, ugende muri etaza uva inflation imeze bere biriki ratanga raporo ibanza kutubwira ibiciro kwisi biriko biraduga hose. Ibiciro mu gihugu nivyo vya mbere vyerekana politiki mu gihugu mbi ingene bihari. Iyo biduga cyane ni resultat ya politiki mbi. Kurya umuntu agwaye uzokumva ati umuntu agwaye aragira umuriro, aramene ku mutwe, aracibwamwo. Nta muntu azocibwamwo ngo amere ku mutwe ngo agire umuriro ngo yitwe ko akomeye. Yewe aho ndabeshe avuge ngo ndakomeye. N'igihugu gifise inflation irenze, gifise ibiciduga y'ibiciro rirenze, kiba kigwaye muri politike. Canke bari ko biterwa n'intambara canke ibindi vyaduka. Mbona so no kusigaza ngo turavuga intambara muri igihugu cy'u Burundi. Ibiciro biduga gusumba no muri yambargo, igihugu carafata ibihano mu ntambara. Iyo inflation ya 30 ya 40 ni ya kera ya 20 igihugu kiri muri yambargo. Ubu naho ushaka muri akarere ega no muri South Africa korugwe taravuga tuti ibiciro nimshobora kurenga 8 kwijana. Genda urabe muri Ugose, mu Rwanda, muri Tanzania hose ni 3 ni 2 kwijana. Mugabe ino ivyegeranyo vyerekana muri ano mezi 3 ya mbere 31 29 70 urumva iyo difference. Aho ibihugu bigira munsi ya 5 kwijana presque byose, twe twaja kuri 30 mwiduga y'ibiciro. Inflation nabe ahantu hose bagira batabura kuraba babanza kuraba ibiciro by'igihugu biri kubiragenda. N'ubu ba Trump, ubu Trump arashobora kwimira ati petrol batangura kuraba ibiciro muri etazi n'inflation muri etazi hose. Ijya ntamba cyangwa ikiza igitera ku biciro, irega ibiciro byo nibwo buzima bw'abantu. None ibiciro biduzuzura kugura iki?
tubanze tuvyumve. None uyu muceri guzi mu micumi ndashobora kugura, none uzobaho gute? Ibiciro n'ubuzima nukubaho, none udashobora kugura ikintu sécurité énergétique, ibintu by'amasoko ntangaguvu mu gihugu yemwe ahandi bageze muri nucléaire. Ndatangara muri ibihugu byinshi byo muri akara byo muri Afrika biriko birakwana n'uburusa bwira bije muri energie nucléaire kugira vyikingira amahinguriro mu minsi za nibiki. Natwe umuyaga nkubu kimeze gutya, ucicikagurika amarezo electrique bikigenda ko bimeze. Ibitoro ni energie irabawamo. Aha mu Burundi mu bintu byo gukinjika 98% by'uga byerekanye ko bakoresha amakara. Raba n'amakara ingene bimeze. Ico cegeranyo rero kiza kirasohoka cyane dufatiye kuco twokwita nk'izekeza ryo kuza turaraba iyo turiko turaja Uburundi tujahe, kuko kwa amezi anahera hiyongera kwa yandi twatiza turibaza rero turiko tujahe. Ico tubona rero nuko ingorane zitera ziyongera zikabura ufatane, hakugabanuka zikiyongera, ibintu bigaragara. Iyo turiko turaje niko biriko biragenda. Hanyuma ikindi kibazo cyane nuko kirajako nuko tubona mu burongozi kandi bwo hejuru wumvirije amajambo ashikirizwa iki, urumva neza yuko mu burongozi bwo hejuru hari ikibazo cyo kwemanga ibibazo biri mu gihugu, ko aribo bajejwe, ko aribo biraba, haba kubitorera inyishu, kandi niyo vyanse ko aribo bemera ko bananiwe. Ico ni kibazo dufise, kandi mu gihugu ico kibazo kimaze kuza, ico gihugu kiba kigiye akagiko geragera kagirira aho. Sindikonda nibwirizwa shingiro, sinokuba ndavuga ama article menshi ngaha ahamagarira leta gukora kugwanya inzara mu gihugu, kugwanya ibiciro, kugira iki itera mwibwirizwa shingiro kugira bayibutse no muri bitabo byose ibigo by'intumbero y'imyaka 2040 ni bigarukako. None ubwo uburongozi umaze gutangura kutemanga kwibazo birababwo, kandi vyanse ukemera ko wananiwe, imera ukemera ko wananiwe, none igihugu kisokira gute? Canke ati nimuze mumfashe ingo twiga ibibazo tuje hamwe, ibibazo biraturemere, nimuze dufashe gutora inyishu. Nico